Ndabaramukije. Aha ni kuri Sharif TV. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe umuntu abantu benshi bakunze kwita umukozi wo mu nzu. Uburenganzira bwiwe n'ibintu akoregwa ariko bitabereye atari vyiza. Je tugiye kubana ndi Sharif, ndabahaye ikaze. Ariko abakire bamwe na bamwe Imana mbona izabahana, mwanga kuduha imigati ngo tuyirye mukayizana yarumye. Ikintu kimbabaza nuko mugira umushewe mudashoboye kujya dore banyagukubitwa n'inkuba dobirira twatuntu two imbere gusa. Ibingibi bakajugunya bayishyira mu cyumba bakayizana ariko twateguye icyayi. Dose nk'uyu nguyu ntabwo ari kumaza amabuja y'umuyu mugati, ntabwo arimo umugati wose, ntabwo ari kumaza. Nk'utu tujambo nufata nkadukura muri firigo tukiri tuzima nkaturya nari kurara ntashye. Ariko byaraje byazanyeho uruhumbu, byarabuze baraje muri firigo utuyogati ngo byataye garanti baraje barajugunye kandi shamba mfite inzara. Dore sha uwo benshi bita umukozi wo mu nzu, umukozi wo mu rugo n'umuntu nk'abandi, n'umuntu abaye mu nzu atubatse kandi akaba atahabaye nk'umunyamuryango, ahubwo akaba abaye mw'iyo nzu nk'umukozi, nk'umuntu ari mu kazi. Umukozi wo mu nzu n'umuntu akora imirimo yo mu rugo nko guteka, gukaravya abana, gukora amasuku y'inzu n'ibindi vyinshi vyo mu rugo. Akenshi akunze kuba umuntu w'umugore, umuntu w'umwana w'umukobwa akiri muto rimwe na rimwe. Naho akenshi bakora akazi kingira akamaro mu rugo rw'umuntu, ariko harabafatwa nabi canke ntibubahwe uko bikwiye. Inshingano ziwe ni nyinshi kandi zigiye zitandukanye. Ariko kandi abenshi ivyo bakunze guhurirako no gutunganya amafunguro, gukora amasuku yo mu rugo, kumesa impuzu, kwitaho abana, kwitaho abagwayi no kwitaho abageze mu zabukuru. Hariho gucunga urugo mu gihe bene urugo badahari bagiye gutembera cyangwa mu gihe bagiye mu kazi. Akenshi umukozi wo mu nzu arakunze kugira ibibazo bitandukanye mu kazi kiwe ka buri munsi, aho akenshi umushahara bahembwa udahwanye n'akazi bakora. Hariho abakubitwa, abahohoterwa no kuvugwa nabi, kudahabwa ikiruhuko no gukora amasaha menshi ku munsi, ku mutaga no mwijoro. Umukozi wo mu nzu ni wa muntu akora akazi ariko abizi neza yuko umwanya uwo ari wo wose yirukanwa ava mu kazi kandi ata mpamvu yumvikana. Mu vy'ukuri mu gihe ubwo rugo rufise akazi kenshi, nta na hamwe goshika mu gihe hatari umufasha w'akazi mu rugo. Umukozi wo mu rugo twomwita yuko ari umunyamuryango wa kabiri mu rugo kandi akwiye kubahwa. Iyo abaye mwiza arashobora guhindura urugo rukaba nk'ijuru. Yafashwe nabi nawe arababara bikagira ingaruka ku rugo. Ariko kandi mu bihugu vyinshi harashizweho amategeko abarengera, ariko benshi ntibayubahiriza. Mu vy'ukuri umukoresha wiwe akwiye kumwubaha, kumufata nk'abandi bantu no kumuha umushahara wiwe ukwiye kandi akawumuhera ku gihe. Kubera iki abantu benshi bafata nabi abakozi babo bo mu nzu? Kutabaha agaciro, kwiyumvira yuko basuzuguritse no kuba batazi amategeko abarengera. Ni gute umuntu wese yohindura iyo ngeso muri ubu buzima? Inyishu no kwigisha, gutanga uburere bwo kubaha abantu bose no gushigikira abakozi no kubumviriza iyo bavuga. Umukozi wo mu nzu n'umuntu nk'abandi, afise ubuzima, amarangamutima n'uburenganzira. Twese hamwe dufise uburenganzira mu guhindura ivyiyumviro bibi biri mu bantu bagiye batandukanye. Umuntu wese yubakira igihugu aho yubakira umuryango, kandi nta muryango wubakwa ata mutima w'umugisha wahabaye ugendera ku rukundo no kubahana. Imbere yuko tubandanya, umviriza iyi nkuru. Hari mu gatondo ka 11:00, izuba ritararasa, hari umugore w'imyaka 50 yareka arakangura abana atavyaye. Yari amaze imyaka hafi 20 akorera muri urwo rugo rw'umukire, hari mu gisagara kiri kure gato y'ahantu uwo mudamu yavuka. Uwo mudamu yahisanze ku mpamvu zo guhiga akazi. Ikintu womenya, uwo mudamu nta munsi n'umwe bigeze bamuhamagara izina ryiwe mu bwubahe, bamwita umukozi. Yageze muri urwo rugo muri 2005. Kubw'amahigwe yabonye ako kazi yashaka ko mu rugo. Akazi amaze kukaronka umunsi wa mbere ashika mu kazi, atakuruhuka, atavyinshi baravugana, bamaze kumvikana ku mafaranga bazohora bamuhemba ku kwezi. Mu vy'ukuri yari amafaranga make.
ariko wa mudamu nta kundi yari bubigenze, yaremeye kuyakorera. Ataranaruhuka uwo munsi nyene abatanguye akazi. Bamutegetse gukora amasuku yose y'inzu, guteka, kumesa impuzu z'abana, gukora amasuku y'ibikoresho vyo mu nzu n'ibindi bigiye bitandukanye. Ntiyigeze yankana gato, yarabikoze kuko yarazi neza aje mu kazi kandi kuza gukora akazi nkako ari umuntu mukuru yiyubashe. Siko yavyifuza, ahubwo bwari ubuzima. Uko imyaka yagiye ihera bamuhemba amafaranga make cyane, mbere rimwe na rimwe ntibayamuhe. Aho kumushimira basi yakoze bakamubwira turakoze, bamubwira bati aka kazi niko mukwiranye, gakore. Iyo bishitse umwana agahonyora hasi baramureba cyane wa mumama, bakamureba igitsure, mbese mu kumubwira bakanamukankamira. Iyo amazi mu nzu yaheze, iyo amazi yashize, bavuga yuko wa mumama ariwe yayamenye. Ariko nta munsi n'umwe yigeze ava mu rugo, hamwe no gufatwa nabi, gutukwa no guturubikwa, nta munsi n'umwe yigeze ava mu rugo. Yaravyemeye, aranavyihanganira, kandi koko arabibamwo. We mu kazi kiwe hari ibintu bibiri yari yarabonye: urukundo n'ubugwaneza rw'abana yarera, kuko niwe muntu yabakurikiranye kuva bavuka. Bamubwira bati mama uradukunda, akabavugisha mu ijwi ryoroshe ababwira ati ndabakunda kurusha uwo twasangiye amaraso. Byumvikana yuko yabakunda cyane gusumvya nabo bavukana. Ariko mu vy'ukuri uko imyaka yahaca, abana bagenda barakura, bagatangura kumutinya. Bamwe bamwita umukozi wa kera bivanye n'igihe kinini yarahamaze ahakora. Umunsi umwe wono kwita mabuja wiwe yaramubwiye ati amaso yawe sinzi ukuntu asigaye areba, sinzi yuko usigaye utabona, akazi kose ukora ugakora nabi. Wa mudamu nta kintu yakoze, ahubwo yarafukamye amusaba imbabazi, arakoropa, ariko amarira yikaraga mu maso nk'amazi y'imvura iguye ku nzu idafise igisenge. Inyuma y'imyaka 200 yari amaze ariko arakora ku kazi, yari afise hafi imyaka 50, nta gaciro, nta retraite, yewe n'umushahara ukiri wa wundi. Yaririra mu mutima, areba ubwiza bw'inzu n'ivyiza vy'ibiri mu gipangu cawe yakorera, ariko batamwishimiye, batanashima n'ivyo akora. Niho yagiye ku ruhande, bagiye mu kazi, yandika urupapuro aho yanditse ati nkoze mu nzu yawe imyaka myinshi, sinigeze nsaba vyinshi, sinashoboye kubaka inzu yanje, sinashoboye kuronka retraite, sinashoboye gusubira kubona abana banje, ariko nzogenda nziko nagwanye intambara y'ukuri iyo kwihangana. Mbabarira canke unyibagirwe, ariko uyu munsi ndagenda, ndagusezeye. Yarahagurutse yambara umwambaro wiwe wa kera, agenda n'ishavu ryinshi, agenda babaye, kandi agenda yuzuye agaciro atigeze ahabwa. Ubuzima bw'uyu mudamu ni igicapo c'abantu benshi b'uyu munsi. Benshi bakora imyaka myinshi badahembwa, atagaciro bahabwa, bahabwa intica ntikiza y'amafaranga. Umukozi wo mu rugo si igikoresho, ni umuntu afise umutima nk'abandi, n'uwundi muryango. Wa mudamu yavuye muri urwo rugo ariko umunsi wa mbere mu gitondo, aho yagiye nk'usohotse mu nzu yarimwe iminyororo, bitewe n'ukuntu yari afashwe nabi. Yagiye ata bintu vyinshi afise, ahubwo yagiye afise uduhuzu duke yari afise, n'ifoto y'abana ba madamu bafise imyaka 5, undi afise imyaka 3. Iyo foto ni wa mudamu yayifotoye. Aho yagenda mwibarabara hose, yagenda yicisha bugufi, agera ahantu asaba indaro. Aho yasavye indaro yahasanze abandi bakozi nkawe bamaze kwirukanwa, gukugwa mu kazi. Abandi muri bo bigumuye bivanye mu kazi. Bamaze guhura baraganiriye, bicaye hasi, binywera icayi kirimo tangawizi. Baragize ibiganiro biyicariye hasi, bisomera n'akayi n'ibitwenge, nubwo imitima yabo yari babaye cyane. Wa mudamu yanditse igitabo kiringa amajambo makeya, amajambo yise iminsi yanje yo mu nzu y'abandi. Yanditse ibijanye n'ukuntu yajya nabi, bamuha ibiryo bibi, mbere akenshi bakamuha ibiryo basigaje. We yandika atakindi kintu agamije, ahubwo yandika kugira ngo isi yumve yuko abakozi bo mu rugo ari abantu nk'abandi. Wa mudamu hageze igihe yandikwa mu mashira hamwe y'abahoze ari abakozi bo mu nzu. Iyo niyo ntango yiwe yo gutanga inkuru zo mu buzima.
abarongozi b'ayo mashirahamwe baramutegera bakamufasha gukomeza umutwe, baranamufasha gusaba uburenganzira bwa retraite yihariye kubera imyaka yari amaze akora. Inyuma y'imyaka itari mike, umwana mukuru wuriya no kwita boss canke mabuja w'uyu mudamu bamwita Dani yahuye na wa mudamu yari amaze kuba umuntu mukuru yiga kaminuza. Yaramuramukije, amarira arakoroka, amubwira ati narakuze kandi ubu ndabibona, mumbabarire, twarakugiriye nabi kandi mu vy'ukuri wakoze vyinshi kurusha mama, wakoze vyinshi kurusha mama yatuvyaye. Wa mudamu yaramwihweje, amufata ku rutugu, avuga ijambo rimwe, yamubwiye ati ndagukunda kandi naragukunze igihe cyose. Kuva ico gihe wa mudamu yanditswe n'ikinyamakuru kimwe kivuga ku burenganzira bw'abakozi. Inkuru yiwe yarakwiragiye henshi, aho bamwita yuko ari ijwi ry'abatavuga. Nta nzu yari afise, ariko uyu munsi afise agaciro n'ijambo. Afasha abandi bigeme bo mu mihana y'iwabo kudasubira kugwa mu buja bwo mu nzu nk'uko byamubayeko. Benshi bavuga yuko ubuzima bw'umukozi wo mu nzu burangirira mu bwigunge, ariko uwo mudamu yarabihinduye, ubuzima bwiwe bwabaye urumuri rw'amateka. Ushobora kwibaza impamvu zimwe zituma abo no kwita ba boss bafata nabi abakozi bo mu nzu zabo. Zimwe muri zo hari kudaha agaciro akazi ko mu rugo. Hari abantu babona ko akazi ko mu rugo atari akazi k'ukuri, gakorwa n'ubudashoboye kwiga cambure gukora, aho mbere bavuga yuko atari akazi kiteka. Abandi bati ntabwo ari akazi kiteka, n'akazi gasuzuguritse.